umupfasoni wa Pastori Kagisye Petero, uyu mugabo wawe turamugushikirije ku mugaragaro. Abayoboke b'ishengero ryitwa Christian Community Churches of Burundi mwari mwaherekeje n'umupfasoni, na mwebwe mumubone umupastori turamumushikirije ku mugaragaro. Uyu mupastori yari yarabuzwe kuva itariki 18 z'ukwezi kwa kane, anyurujwe n'abantu bamukuye ku rushengero rwanyu mu Buterere, sivyo? Inyuma rero yo kubura kwiwe, uyu umuryango wiwe warituye igipolisi kijejwe amatohoza kugira ngo kiwufashe kurondera uyu mupastori yari yaravuze. Igipolisi cyaciye kija mu vyambu nkuko cama kibigira imisi yose kironsa amakuru nkayo, ushikaho kuri uno munsi cashoboye gutora uyu mupastori, kimutora ari muzima nkuko mumubona. Akaba camutoye mu Kamenge mu nzu atabantu bayibamo kandi yaraboshe igihe camutora. Ubu rero ikigiye gukurikira ni uguca dutohoza kuri abo bantu boba bari baramunyuruje, tumenye imvo zari zaratumye bamunyuruza, hanyuma abantu baronderwe bafatwe bashikirizwe ubutungane. Amakuru twoba turababwira amaze kumenyekana nuko hariho umuntu yitwa ubundi mupastori mugenzi wanyu yitwa Pastor Bosco Nsabiyongoma, usanga musanzwe mumuzi, ari mu gihugu c'Ubwongereza uno munsi, ngo yoba yahoze ari warongoye iri shengero nyene. Amakuru amatohoza amaze gushikako nuko ari we yoba ari nyuma y'iri nyuruzwa y'uyu muntu. Amarero Imana ishimwe ko igipolisi cyashoboye kumutora kiri muzima bataramunyuza. Ukabizeza kandi ko igipolisi kigiye kubandanya amatohoza gushika abo bantu bose abari bamunyuruje n'ivyamushikiye vyose bimenyekane, hanyuma abantu bafatwe bashikirizwe ubutungane. Nkuko vyama biba igihe cose ari umuntu yabuzwe irengero, igipolisi kimenyeshejwe cama gikora nkuko. Ubu rero ni n'ubutumwa duhaye abantu bibaza yuko igipolisi kidakora amatohoza ngo abantu kibatore. Nguyu turamutoye kandi tumutoye, igipolisi camutoye kandi camutoye ari muzima. Amatohoza agiye gukurikira kugira ngo abantu bose bari nyuma y'iri nyuruzwa ry'uyu muntu basohoka kumugandagura bazamenyekane kandi bafatwe bashikirizwe ubutungane.